Kaze cane muri kiganiro ca Dikobu nagira ngo imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina dusabe mushinga ntahe Samuel agihagarikiye atubarire mu majambo makeyi ico Dikobu bisigura nico Dikobu ibereyeho. Dikobu ni développement, initiative et coopération des Burundais aux États-Unis d'Amérique. Mu Congereza barabivuga neza ko ari development initiatives and corporations of Burundians in USA. Nagira ngo uyu mugoroba uwobaza umwe muri mwebwe ikibazo canke ibibazo nyamukuru mubona aho muherereye nk'abarundi nk'abantu mwabayaha mwovuga ko ibibazo biduhanze bimeze gute hasabwa gukora iki. Reka mbaze Madame Fidelite agira ico atubwira. Reka tubashimire abadutumiye muri kino kiganiro. Izina ryanje ni Fidelite Kankindi. Maze imyaka 18 muri Etats-Unis, ndafise umushinga ntahe n'abana bahungu bane. Nashitse hano muri iki gihugu nashoboye kwiga ndigira ubuganga, maze igihe gishika nko ku myaka 15 canke 16 nkora hano muri Etats-Unis. Ku by'ukuri ibibazo duhura navyo tugeze hano muri Etats-Unis n'ibibazo bica bigaruka hahandi kuri ca kibazo c'ubutunzi. Ikibazo c'ubutunzi hano muri Etats-Unis ni kibazo gikomeye cyane. Ubuzi abantu bamwe hari igihe dutangura gukora tugeze hano muri Etats-Unis iwacu tutigeze dukora. Urazi rero iyo utanguye kuronka amafaranga hari n'uburyo bw'ingene yakoresha, hari n'ingene yabikuza. Hano hoho iyo umwaka uheze hariho ukuntu ubutunzi muri nk'umugore n'umugabo mugomba kubushira hamwe cyangwa ivyo twita tax return. Umudamu rero iyo yakoze wewe abavuga ati uruhande rw'iwanje rurahari ntegereza kuronka uruhande rw'iwanje, nimba bazoduha ibihumbi 10 nzoronka mo 5. Umugabo nawe wewe kubera akaranga ku mushinga ntahe w'umurundi, umugabo akavuga ati nije umutwe w'urugo, nije ngomba kubika nkabikura, we uri madamu. Noneho ibibazo bikaduka, uruhagarara mu rugo ruca ruba ndanse. Mu mibereho yacu ntabwo dukura turabigeme dukura cyangwa abahungu bakura ntibigeze baronka umuntu abahugura ngo ababarira ati burya mu rugo mugomba kwicara mugakemura ibibazo kandi mukabikemura mwitonze kandi bikaba ivyo twita kuba equitable, no kuvuga umudamu akaronka ububasha ku mafaranga n'umugabo akaronka kubasha ku mafaranga. Ico cagiye cibonekeza mu bintu vyatumye ingo zisambuka zigatuma n'abana bashwiragira batumva batiyumva, umudamu atiyumva, n'abagabo nabo nyene kubera kutamenya ingene bari butorere inyishu ibibazo biri mu ngo, ugasanga ingo ziko zirasambuka. Hari naho n'ikibazo cyo kuvana ico bita divorce kica kiza.